Ihiganwa Customer Song ni ihiganwa ryateguwe n'Isamirizi Kazoza FM mu ntumbero yo gushigikira impano zitaramenyekana ndetse no kwerekana yuko bashobora gukora no kubeshwaho n'ibikorwa vyabo. Rero uno mwaka igiye kuba ku ncuro yayo igira gatatu, aho umuririmbyi wa mbere azoboneka mu ihiganwa Customer Song azohabwa imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi. Nitwibagiye yuko abakenyezi nabo nyene umuziki w'u Burundi bakenewe kandi tubashaka ari benshi. Barashizeho umuce w'abigeme mu kubashigikira, azozana indirimbo nziza ya mbere izosumbiza abandi bigeme azozana mu higanwa, azoronka imiliyoni 2,500,000 y'amafaranga y'amarundi. Rero muri iyo ntumbero umuririmbyi muto azoboneka mu higanwa aho azoronka umiliyoni 1 w'amafaranga y'amarundi n'500,000. Rero kwiyandikisha biracabandanya, ushobora guca kuri website ya Kazoza FM ukiyandikisha kugira ngo ushobore kuronka ayo mahirwe yo gushaka kuja mu higanwa. Ndabibutse yuko umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha ariko umunsi wa gatanu, ariko itariki 20 ruheshi duhurire hano nyene kuri Kazoza FM aho hazoboneka final nini cane, aho muzoshobora kubona 10 ba mbere bazoshika mu higanwa Customer Song.